Kamata mikono tugende ntaho noja tutajanye ingo tugendi wacu hariya kwa mama tugendi wacu. kuba kwisi bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'Uburundi muriko muradukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi haba kuri YouTube haba kuri Facebook, Instagram. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro yaga muririmvyi. Ni kiganiro mushikirizwa na jewe Alexis Nimubona, tukaba duha akanya abaririmvyi b'Abarundi kugira ngo berekane ibikorwa vyabo, bamenyekane, bongere berekane imiziki canke ibikorwa aho babigejeje. Nakaryo keza ko kugira ngo barate kandi bongere bavuge ingorane bahura nazo kugira ngo wewe uriko uradukurikirana canke uwundi ashobore kugira ico aterereye mu muziki w'u Burundi. Nuko rero uno munsi sinaje ndi umwe, ndi kumwe n'umujene hano, umujene mubona asa neza, umurasta ngira ngo Asindo marasta. Okay, mugabo munumva ko uravye ingene yambaye urana ko ari umuntu agezweho mu majene buno munsi. Rero twagire tumusabe atwidondore mwitwa bande. It's your boy New Light Samuel. Samuel muraririmba indirimbo mbe muririmba amagospel cyangwa muririmba indirimbo zisanzwe byose muravanga. Ndirimba indirimbo zisanzwe. Ego Samuel turakumva kandi turahora tukubona ku mbuga ngurukana bumenyi. Mbega umaza kutwidondora neza sikome uva hehe, umuntu ariko aragukurikirana uva hehe, wiza amashuri ahahe? Samuel ninde? Eucas baby. Mvuze Eucas baby mbashatse kuvuga Eucarus baby. Carus. Eucas baby, Carus baby. Hama izina ni niyo mwongere Samuel. Ku mazina y'ubustare nkaba nitwa New Light Samuel. Ego Samuel. Nkaba mvuka mu ntara ya Karusi. Ego mufise nk'amashuri nkangahe? Mufise amashuri 13. Mu mbono kazoza y'igihugu baratubarira yuko utegeza kwiga kandi ukoresha ubwenge. Mbega wewe byo kuririmba wabitanguye ryari? Ibyo kuririmba nabitanguye niga mu mwaka w'indwi nkora ibintu by'amateatre. Nkaza ndatamba indirimbo z'abandi maze kumanuka ni Bujumbura kubera nakuze ndabikunda cyane yumvira yuko no koresha ibyo mbona nkora nkakundwa n'abantu. Niyumvira yuko nanje noshika kure indirimbo ivy'iwanje byokundwa nk'uko natamba indirimbo z'abandi bantu nkabona zirakunda. Mu Burundi hariho abaririmbyi benshi cyane, wasaka hari abataramenyekana, hari abamenyekane, hari abamaze kwandikisha amateka. Mbega wewe mu mugabo wawe ni bande muri bo canke abandi bo hanze baba baragufashije kugira ngo winjire mu kintu cyo kuririmba? No kuvuga nakuze nyene hari abantu banyexpira nkabona inspiration yawe yuko ndayikoze nanje byo ngeze handi hantu. Ndavuga nk'aba ba Satubi, nkavuga nka Black G. Abo bantu baratumye niyumvira gushika handi hantu, nkiyumvira gukora umuziki nanje nkiyumvira ko noba nkabo. Radio television RTBB nijwe giza Burundi giza. Ego bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'Uburundi RTBB, ikiganiro niyaga muririmvyi muriko mushikirizwa na jewe Alexis Nimubona. Umuririmvyi Samuel murumva ko aje ari umuririmvyi agira kabiri mu kiganiro duheruka kuvuga, avuga Satubi aho uri uratwumva canke urumva ko ivyama vyawe biriko biraba vyinshi cyane kuri RTBB. Tuko turazana abaririmvyi bato bariko barinspirerwa n'ibikorwa uri kurakora. None akajambo kuri Satubi hari gihe woza ubona kumbure yo bakuzi canke atakuzi, uramuzi canke muramaze kubonana? Yani turabonana. None uwo mbwira ka message yuko nawe akeneye kugufata kandi kakuduza akashika ku rugero ugezeko. Message no bwira Saturanyamba ari karanyumva canke ari karambona, ndiyumvira afajije nk'ikintu akagira nica mvuze ko jewe kubwiwanje byo mpimbara cyane gose. Hageze nko haho yotegura nk'indirimbo mu kayiririmbira hamwe ko bari nko kugushigikira. Ni indoto zanje nipfujije kuva nkiri umwana.
Okay, bakunzi bimbonesha kure ivyiza vy'Uburundi turabandanya umuririmbyi ni Samuel uraririmba kandi indirimbo zawe dumaze kurimba indirimbo zingahe? Keze ku ndirimbo 4. Indirimbo 4 woshobora kuzirondera bariko badukurikira kuri YouTube, Facebook, mbega weho barashobora kukuronka hose urandonga. Bandika gute? New Light Samuel. New Light Samuel ufa kwandika New Light Samuel uriko urarondera kuri YouTube ukaca ubona indirimbo ziwe hano namaze gushikayo ndabona yuko harimo chaîne yawe ndabona yuko irikira kurikirwa n'abantu hariko ama video 6 abantu abone amajana 562 hariho abarundi babumvise ibikorwa by'abarundi usanga badakunda kuraba ibintu by'abarundi nyene usanga birabira ibindi by'abantu bo hanze gusa mbega urabizi bimeze uko nyene niko bibona mu bisanzwe umurundi ukungene twese ukungene tumeze bakunda ikintu kigeze kure mu bisanzwe umuntu akiri hasi nubwo abakozi ntashobora kukuvuga muga ejo duze arashobora kukuvuga niyo mpamvu rero abarundi niko turemye kugira tuzoshike muri yambona kazoza ni kahe kajambo ubwira abafanzi bawe canka abarundi muri rusangi kugira ngo utere imbere nawe cyane aba bagiririmvyi bato twibari badugu ubunye kugira batere imbere nawe ikintu no babwira zina muntu wese ambonye ngaha canke ambonye handi hantu kumbuga kubiki nagenda kurikirana imbuga zanje canke agira ikintu nterereye mu kintu cy'umuziki kugira nanje mbone yuko noshobora gushika handi hantu nanje nipfuza abadirimvyi ngaha mu Burundi barakunda YouTube mbega iyi ndirimbo mbona ngaha anye tugende mu gice kijanye n'indirimbo iyi ndirimbo ndabona harimo indirimbo yitwa ndakunzwe mbega ko mbona ngaha hari abantu bayibaravye 2300 mbega barenga gatonyi maze amezi ndwi iyi ndakunze wo yaducishirizako yego kamata mikono tugende ntaho noja tutajanye ingo tugendi wacu hariya kwa mama tugendi wacu hariya kwa mama you know I love you dare sininya kukwerekana you know I love you dare sininya kukwereka umuvyeyi ndakunzwe ma je ndakunzwe ma ndabona yuko ku mashusho n'amasho meza cyane kuri YouTube fa kwandika New Light Samuel ukaca uruyibonera iyo indirimbo yaririmbanye n'umukobwa mbe niwo mukundanye uretse yuko araturimbo tumeze neza dusa neza namwe muravyumva ko no kuri audio murumva ko ari quality meze neza iryoboye mbega ni studio ukunda gukoresha mu zindirimbo iteka nuko rero bakunzi bimbonesha kure ivyiza vy'Uburundi turacabandanya ikiganiro turi kumwe n'umuririmbyi Samuel ndirimbo igira kabiri Samuel ubona ko yashitse abantu kunyota ni indirimbo yihe indirimbo igira kabiri ni Domeka badomeka iki inzoga kira kintu cyose wumva wo domeka urumva uradomeka ntangorane kudomeka novuga ni kunwa kugira kudomeka kudomeka afete ni kunwa basi kwinezereza bijya bintu ndakenera cyako twumve ngene udomeka atsumuriro tumaze imisi twifuza kulomplopika dusangira kabisi nagahiye twiriri pesa tubidomeke hasi aiwe domeka indirimbo imaze nayo amezi 2 gusa igize murashobora kuzikurikirana izino ndirimbo mbona ko zifise ama image meza cyane murashobora kuzikurikirana kuri YouTube mbega hajya Facebook urayikoresha Facebook abwire Facebook ahantu bakurondera Facebook page yanje ni New Light Samuel Instagram TikTok za Snapchat wandika New Light Samuel hama ukantora vyoroshe akajambo ku bakunzi bawe akajambo no babwira ati nibasimbire ku mbuga zanje urabona yuko zikiri hasi gose bagende ba following kugira nanje mbone
kuduka nk'abandi. Mbega hajyanye abantu bakoresha YouTube canke Facebook est-ce que bagiye kugufollowinga gusa biba biheze niyo support ubusavye yonyene gusa? Oya, support ku muririmbyi ni nyinshi. Tuje ko kumbunye nk'ubumvise ati kaza ahubwo ka Samuel ati je ndumva yuko no ushobora kumwa biyo gufasha iki. Nk'umuntu afashije mu kintu cy'uburyo ndacari hasi nta management ndimwo ntaki usanga bingora imbere yuko nsohora umuziki kira kintu cyari cyo cyose nkajewe ikintu ca mbere nkunda kubura cyane ni promotion kankifuza gukora izindi video ziri hejuru ziri international mugabe kanka kubw'uburyo usanga bigorana. None niki kibobwira leta y'u Burundi na cyane ubushikiranganje buraba imico kama ngwaruka? Ikintu no basaba nuko kurikirana ugwaruka kubera ugwaruka niko kazoza kejo. Uno munsi baradufashe mu mugongo hazogera igihe tuduza ibendera mu bindi bihugu mu makungu abantu babone yuko Burundi hari abantu bafise impano. Abantu bakuze barakunda kuvuga yuko ugwaruka guno munsi mukunda kuvuga byinshi canke muvuga bidakenewe mu ndirimbo. Mbega mu ndirimbo zawe urashiramwo ibintu byo kurata akaranga ku Burundi? Oya, mu ndirimbo zanje kubera indirimbo maze gukora n'iz'urukundo. Mu bisanzwe twari dufise ide zo gusehora ivyo vyiyumviro ariko mu gihe uba utararonka ikintu bita izina utararonka izina kugira urekure nk'indirimbo y'akaranga canke y'iki message urumva ironka abantu bake. Voilà, nukuvuga yuko rero bakunzi bimbonesha kure y'ubyiza vy'u Burundi jenkisi imisi ndaba hirya no hino ugasanga ikintu kiri coteza imbere u Burundi comenyekanisha u Burundi ugasanga ntaca abantu bariko barakunda ugasanga bakunda ibintu byo kwiryohera kugirane nico gituma ico kibazo nari ndakibajije mugabo kandi bisuko bitegereza kugenda hariho abandi bakunda igihugu cyabo. None akajambo wewe wotekera nk'ugwaruka kugira duhindura ingendo tucike kuri yambono kazoza igihugu n'umuziki utera imbere ugende ku rugero runini ya cyane gose mu gukunda igihugu. Jewe nk'ikintu novuga kuri jeyo bareke gukunda ca kintu cyo kuvuga ngo nkunde rirya zina ryanaka. Raba kijya kintu kiri interesse ku bantu canke kiri interesse no ku kintu cyari cyo cyose gifisa akamaro ushobore kucumviriza muga ejo bundi so inkindirimbo y'intuzeya ata vibe ifise hari gihe uza gusanga atanayo bumvirije muga nasohora yifise vibe bivanye n'ikigize nkacangira urumva rero mu gihe no bandi ko ndasohora indirimbo zakaranga canke ziki mwiki gihe ntararonka izina za ndirimbo casanga n'ubundi atahano zashitse arico kintu narishaka mbanze ndondera izina kugira nzotange message ikwira abantu bose kubera uno munsi ndasohora indirimbo ikumvirizwa n'abantu bakeye muga ariko ni namara kuronka izina nzoshobora kurungika message ishike kure aho noba nifuza. Nibazo yuko abakunzi muri ko muradukurikirana tuko tuja ku musozo w'ikiganiro kajambo mushikiriza nk'ubunye baguha kandi kabazo gatonya nko guha imiliyoni 100 wewe ukora iki ubunye projet fise projet nyinshi ziri mu mutwe turetse kuririmba hari ibindi bikorwa umuntu asanga miliyoni 100 cash pum gizo Samuel akira ucu zikoresha kwibunye fise projet nyinshi ahubwo ubunyene ucu zikoresha iki n'ubunyene no zironka zirenge ni miliyoni 100 ndafise ama projet no zikoresha ikibazo cy'amafaranga kuko nacanda guhaye nk'izo miliyoni 100 canke yo n'ubu nkora umuti ikibazo ni iki baguhaye miliyoni ubunyene ngizi ukora iki ni ibintu byinshi fise by'ama projet ahubwo nabuzo mitahe ahubwo rero wari kuvuga ati mfise projet elevage ngiyi cyane mfise projet nguri iki kidamera naye umujeni tugenda tujana imigambi ibyo nabyo nari kubikubwira yaba nayabonye niba ndakubwira makunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi murumva yuko ugwaruka modenda tuhindura ingendo tuze turatanga projet tugenda na projet amahera maze kuyaronka ubwo nyene
aca yononekara mugabo ufise project uri kurakora ni kuvuga umugambi wawe uri kurakora ugenda uvuga ati ndonsa ya ni uyu mugambi ntavyo kurigura uraca hirya no hino Samuel ngira imigambi turayibamana gambi uyamana urayivuga urumva ko nk'ubunye miliyoni 100 ziragucitse tubandanye rero akajambo kanyuma ubwira abafans ba radio televiziyo Burundi bwiza bariko baradukurikirana haba kuri Facebook haba kuri YouTube kugira ngo nabandi baza kugukurikirana peut-être kuri urubuga rwawe akajambo nagomba shikirize nagomba maze shimire mwebwe mwampaye akakanya tukicarana nga tukaganira shimire n'umuntu aza gufata akanya ko kuraba iki kiganiro twakoze shimire n'umuntu azogira icyo aterereye kw'intuze ya kw'iki kiganiro twakoze shimire n'umuntu yaduteza amatwi kumbure n'uwundi muntu ashobora kuvuga ati jewe ndashobora kuza nkifatanya nawe kuko hariho bandi bagwaruka ruko raduga mu kuririmba urashobora kugira ingufu mukaja hamwe muri batanu mugasohora nk'indirimbo imwe hanyuma gucyo mukaca muyisunika mugashobora yuko muri ko murandikisha izina nyamugenda ko ntari mirimo impeshi nuko rero bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi tubashimire ku kuntu mwashoboye kudutiza amatwi mwumva yuko tubatumirira yuko kugenda kugira sabone like ku kiganiro cacu ugikwiragiza twongera tubasaba commentaire kandi mwongera muja ku rubuga rwa Samuel mwumvise ko kuri YouTube ushobora kwandika New Light Samuel ukaca uraba indirimbo ziwe hanyuma mwumvise ko afise n'indi migambi yo gukora izindi ndirimbo zishobora kuja mu karanga ku Burundi ukundi igihugu cy'u Burundi kwigisha abantu ariko kubera ko abarundi murinze mushaka kuraba ibintu biri vibe ariko mwavuze none biri vibe umva ko yashisemo gutangura kugira izo ndirimbo muga nibaze yuko ari uri karaya ashobora guterera yaba studio ngaha mu Burundi agezweho ashobora guterera umuririmbyi agasohora nk'izindi ndirimbo kumbure izo vyoshobora gutuma umuziki w'u Burundi usubira wandika amateka mu karere turimo ka Afrika y'ubuseruko nuko rero ikiganiro yarijewe Alex nimubona uwo twari turaganira asubira twibwire neza kugira ngo aca basezera Eucas baby is your boy New Light ushaka unyite Samuel ushaka unyite New Light byose nico kimwe naho utaha arakoze cyane natwe dushimire n'uwariko aradufata no masanamo Debora Ntakisumba nawe turagushimiye abakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza mushishikare mugororokirwa neza mugira ibihe vyiza naho utaha